twarabonye ko hari zitakifise ico zivuga, tumenya ko babuze abakozi, ntitumenya ibyazo, ariko rero izo nazo zikaba ari Homeworld TV, Ihuriro TV, Business Time, WLeaders Mengoline.com, site de la COSOM, JTV, Show Up TV. Izo rero ziri mu mugwi wa ya media en ligne. Dukurikije ingene zikora, inama nkuru ijejwe gucungera ibinyamakuru yafashe ingingo yuko izo zihagaritswe zibaye. Na nyene twafatiye ingingo nayo nyene zidakomeye cyane, twayibukije ko agomba kuja ku murindi ku kivi, hanyuma mu nyuma tukazosubira tukaraba yuko yakoze atakoze tugafata izindi ngingo. Ayo nayo ni radio Agakiza, radio La Voix d'Afrique, Radio Télévision Internationale, University of Equator na Radio Hit Radio. Ni Vestine Nahimana, umukuru w'inama y'igihugu ijejwe kugenzura ingene ibinyamakuru vyigenza. Hari mu kiganiro n'amenyesha makuru mu nyuma y'inama yari imaze iminsi 2 ikoranije abagize sense. Hari n'ibindi bitari bike bashitse ko, reka dusubire twumvirize umukuru wa sense. Tumaze iminsi 2 turi ko turaganira ku bitari bike, cyane cyane ibijanye n'ivyo urwego rusanzwe rurangura mu mirimo yabo ya misi yose. Ariko rero kenshi iyo twicaranye nk'uko mwari mwabibajije ejo, turaca hirya no hino ku binyamakuru bitari bike, nka vyose mbere, kuko nico tujejwe tuba twarabikurikiranye. Ejo rero twari twarababwiye yuko duhava turabira hamwe ingene ibinyamakuru vyakoze umwuga muri aya mezi 3 aheze. Muti none mbega mwarabonye utunenge? Muri rusangi twari twababwiye yuko umubano hagati y'inama nkuru ijejwe gukurikiranira hagati ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru hamwe n'abamenyesha makuru nyene, ubucuti bumeze neza, kuko haraciye igihe tuganira tuvugana, tubereka buke buke ingene muriko turakorana. Mugabo rero muri ino nama twashoboye gushira habona amakosa atari make asanzwe akorerwa ku buhinga gukorwa mu mwuga. Mu ncamake rero twarabonye kumwe ko hariho amakosa yakozwe ajanye n'ibi ducakubiri n'imigenzo y'ikirundi, atteinte aux bonnes mœurs. Twarabibonye cyane ku maradiyo Iteka FM, Kazoza FM, BTV, Roy TV. Ivyo rero bikaza bicakubiri n'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Harabaho inkuru, twarabonye inkuru zihengamye, twarabonye inkuru zibesha, twarabonye inkuru zitagira bataravye neza iyo zazananye. Izo twarabiravye cyane kuri RFI, twarabiravye cyane kuri Iwacu. Twarashoboye kubona n'ayandi makosa ajanye no gutyoza agahamagarira urwanko mu bya politike. Ivyo byarabonekanye kuri
Indundi Culture, harabonekanye imvugo zicafuza abantu, ibyo byarabonekanye kuri radio CIB FM, Indundi FM na Bonesha FM. Twarabonye amakosa ajanye n'imvugo zicafuza abantu, imvugo ndenzarugero, izirimo ibinyoma, izo zabonekanye kuri Kabaza Web TV. Imvugo zirimo ibitutsi zivanga mu buzima bw'abantu zarabonekanye ku rubuga rwa Facebook kuri radio Izere FM. Amakuru ahengamye adateguwe neza yarabonekanye kuri Net Press. Harabayeho gushikiriza ibintu uko bitari, kugereranya abantu n'ibikoko, gukoresha imvugo zigisha urwanko. Ivyo vyarabonekanye kuri Bimenye Burundi Communication Center BBCC. Hariho amakuru arimwe ibinyoma n'amakuru ahengamye, ivyo vyarabonekanye ku rubuga rwa Twitter rw'ikiriho. Amakuru ahengamye arimwe imvugo icafuza abantu, kuvuga nabi abo musangiye umwuga, gutanga amakuru atahuriye n'ijambo ry'umutwe. Ivyo byarabonekanye ku rubuga ngurukana bumenyi bumenyi rwa Iwacu. Hariho amajambo yo gukenguruka, yo gukengera abantu ahengamye, arimwe ibitutsi bicafuza agateka kazina muntu n'ubwigenge bw'igihugu. Ivyo byarabonekanye kuri Yaga Burundi. Aho nyuma y'amakosa yakoretse, twarashoboye kuganira n'abari muri iyi nama. Turabona ko burya itegeko rigenga CNC risaba yuko ibinyamakuru vyandika biza birazana ikopi muri CNC. Hariho rero ivyo umenga ntibikibaho. Ivyo navyo bikaba ari Burundi Pride, Burundi.org, burundinet.org, inama nkenguzamateka, journal Ikiyago c'inama nshingamateka, le dernier dépôt administratif du journal Jimbere, journal Jimbere, Eco Sanctuaire, Iboneza News, magazine Tubirate, Inkiko magazine. Izo rero duhejeje gusoma. Inama nkuru y'igihugu yabonye yuko twobibutsa ko tutanze ikiringo gitoyi kugira ngo bashobore kuba bashoboye gusubira kuja ku kivi. Mu nama ikurikira tuzoheza dusubire tubihweze, dusanze batashoboye kubahiriza ibyo basaba dufate izindi ngingo. Hanyuma twarabonye ko hariho ibindi binyamakuru bijanye na presse en ligne, ibinyamakuru byo umenga ntibikibaho. Murazi ko bisanzwe biza bikaba enregistré muri registre des médias zo muri CNC. Izo rero tuba tuzikurikirana. Twarabonye ko hari zitakifise ico zivuga, nitumenya ko babuze abakozi, nitumenya ibyazo. Ariko rero izo nazo zikaba ari Homeworld TV, Ihuriro TV, Business Time, W Leaders Mengoline.com, site de la COSOM, JTV, Showa TV. Izo rero ziri mu mugwi wa yama media en ligne. Dukurikije ingene zikora, inama nkuru ijejwe gucungera ibinyamakuru yafashe ingingo yuko izo zihagaritswe zibaye. Na nyene twafatiye ingingo na nyene zidakomeye cyane. Twayibukije ko agomba kuja ku murindi ku kivi, hanyuma mu nyuma tukazosubira tukaraba yuko yakoze atakoze tugafata izindi ngingo. Ayo nayo ni radio Agakiza
Radio La Voix d'Afrique, Radio Télévision Internationale, University of Equator, na Radio Hit Radio.